Kenshi musanga ari abansi. Yego hari hano babafatanyije ukoresha. Aramfatana n'ubundi ukoresha. Banyarwanda. Uburundi si Kongo. Uburundi si Kongo. Ahana umusirikare wa Kongo nakwira ngo nzoto ezana pièce de rechange te. Umurundi narababwiye yuko abarundi twese turingwanye ndabeshe. Nta murundi umusivira haye. Jewe najire parbare nambaye abandi bagiye hariya bagenda bambaye n'amakaske yo gukinga inzasha. Turinga mu murima andazi hajya mu Rwanda hajya n'abanyagihugu baza kurima hajya baza babahaye amajiri ko bari mu ntambara. Zene zo mu Rwanda. Umugaba n'abanyagihugu bakuri boda. Hajya ni mu Rwanda. Bona hajya. Hajya ni mu Rwanda. Aha naho nkabandi. Haba hari amavolka yapfuvye. Ni volka. Ni volka. Ashobora kuduga natwe imvara baturaba. Ubwo natwe ntwara twicara. Ubona ko iri mu maso yabo n'abari mu maso yacu. Rero umutekano subwoba ntabwo wabo hari abanyagihugu ndibaza bararima gushika aho hose ku ruhwa hararimye aho hose hararima ko ari mirima no kurusizi gushika no kurusizi hose hararimye nta safi sana. Zene zo mu Rwanda. Umugaba n'abanyagihugu bakuri boda. Como bibona hajya. Aya ni mu Rwanda. Andi ni ku aho bita kuruha hajya mubona ijya antene mubona hajya iri mu gice cy'u Rwanda. Hama ahanje nje kubereka abanyagihugu barangurira imigambi kumubona aha ndi mu murima hajya ni mu Rwanda. Bona hajya ni mu Rwanda. Aha naho nkabandi mu mirima y'abene gihugu baraha. Aha rero nje kumashuha. Ayo na mashuha. Muzee yega wosha wobabuka kandi arakura imyaka umunani no kuramo cyane mubona aho njyanda kwereka tunashiramo n'intuzi. haba hari amavolka yapfuvye. Ni volka. Ni volka. Nene bibaza rero ngo arorose. Oyo gasamuye muri mo karabira arenze mana. Ibi rero mu Rwanda biruzuye ni byinshi n'amagoro amazi ashushe aho mu Rwanda ntabwo ari menshi. Mu Rwanda si menshi. Oya mvuze ahantu biba biri apana hafi hari ahantu nziyo ibagiye n'ingene bahi ayo bafise ayo bafise ajya mu Rwanda abihajya ariko
we apana ari ngaha harande ari kure ibaga ingene bahitwa kabisa bafise arubita ku mashuri bahita ku mashuza Rwanda bahitwa ku mashuza arayonjyana kwereke ndashobora gushira mu rutoki bwa mbere mbonye ibi aya mazi aya baraza kashiramwe amaguru oya ntabaguru ahantu ushobora gushira mu arashubushe gose ushobora kujamo mbonye ni uruko rwa rugiye ngabo nkanshize nko nkirigi basirirasha cyandariki sereye ni nkoko birasha igi ni nkoko bazifurira hari barazi nkoko gatereramo gutya agacha kora kwa none ni fenomene mze baba oya igi ngaho ushize ngo rirasha direct nkubu harayo njyana gutware utobuyura nkayo ubona ubutunzi kama ararasha agenda Imana umva aguma abira ni volka munjamake bajya batipe hari ubunu kurabana no gucungana kuva cyane ndazo twamibyo muri kananye twako batatu bashobora kuduga natwe imvara baturaba kandi natwe turafica ubona ko iri mu maso yabo nabo bari mu maso yacu rero umutekano subwoba ntabwo abo hari abanyagihugu ndibaza bararima gushika aho hose ku ruhara rimwe aho hose hararima ko ari mirima no kurusi gushika no kurusizi hose hararima nta safi sana urazi ibi bihe iyo hari intambara inzu y'umubanyi ibiri kirasha hari gihe usanga umwate bantu nagwanjisha bora gushikirwa usanga abantu bamwe batongiye guhunga abana mwarebonye nka za 2015 abantu bahunga ibihuha ofite no mutwe avuze ateka tuze kuri tere abantu bibonere ubuzima je navuze ati jewe ndaje unumuvandimwe aguma murika bavyita kumurika je nabwiye namambwira abantu yuko atamurundi w'umusivira hari naho uri mukwe rero ndiyumvira ingene umuntu abandi bagira effectif y'abasoda twebwe buri murundi wese n'umusirikare buri bivanye na kahise twaciyemo nta murundi w'umusivira ari nizo kabisa uko amatugaze byari ako barungitse ngaze gutera grenade kafashwe n'umumotari acaragashikana ujya umumotari n'umupolisi ntabonye ko imoto yagapakiye twebwe nta modoka y'igisoda nta modoka yo mwene gihugu zose zicungira umutekano aha rero ngaho n'umuzivire mungaye karamurika cyane uyamurike nanje nkamurika utambara na mukeba nakubituro kirazira ntabwo babarundi bafise mbe mu Rwanda ni hehe na nyine nabonaho hariho uruzi bitaruha kari ngaha nyine uruzi bona ngaya nuko hano uri Rwanda ni Burundi aha nyine aho umva kuri aha nyine aho ndi twa kama kashinga antene ngaha ariko takicipasa safi sana ya antene hagira mu Rwanda ya antene yani kambi inani na bapozi banga ahitsa izi nzu aha ngaha mu ngarama kwibariere nje nawe mupaka wao wake bakorera amabiri ibindi byose ni sawa ndibatse nta kibazo dufitaniye nibashaka ko tubana neza tuzobana neza cyane gose kandi twebwe nta kibazo dufitaniye n'u Rwanda nta kibazo niba bafite ikibazo natwe badutwaye abantu baratubyongeye ngaha bamaze kubyonga 2015 makudeta bategura batwima urabyumva yebo rero ntihagire umunyarwanda avuga ngo turankana oya ubuyobozi bwabo barabe niyo mpamvu ngaha tuguma turabana ngaha turabana amona n'umuvandimwe ngaha mu rugombo nanje nguma murika twese no kumurika nta gakacira aya ni mu Rwanda kandi ni ku aho bita kuruha hajya mubona ijya antene mubona hajya iri mu gice cy'u Rwanda hama ahanje nje kubereka abanyagihugu
barangurira imigambi. Sawa. Kome ni sawa. Umutekano ni wose. Nagahengwe gusa. Tukumva ubuhanyere turuka ngaha muri Kongo. Muri Kongo? Mugabo aha hose n'amahoro. N'amahoro. Yego. Murarima tuguma dutera ibiharage. Yego. Tukabagara n'imyumbati. Mukabagara n'imyumbati. Kandi Kongo si kure. Kongo ni ugaze kuri ya misozi ajya ni muri Kongo. Ujya musozi agiye muri Kongo. Rusizi ruri he? Rusizi ruri hepfo. Ahagere mu Rwanda. Mu Rwanda rwamanuka rukinjira iyo myembe yose. Mugabo hajya antene hajya mu Rwanda hajya. Hajya ni kwikambi yo mu Rwanda. Hajya ni kwikambi. Okay. Mugabo ngana umutekano nyene wose. Hano umutekano. Turindiriye byo bahandi. Ibyo mugabo ngaha ku butaka bwo ngaha mu Rugombo murarima mukimbura mukaryama mugasinzira tangorane. Yego. Tubandanya ibikorwa biguma bibandanya mwirimira nyene normal. Yego. Umwimbu none wagenze gutuno mwaka. Umwimbu wa zuba ryaraciyemwo gatoya ariko. Yego iraka nk'ukwezi kose ibiharage biri mu gusukwe. Bimwe birapfa. Nanjye byarapfuye. Bari bateye isuka ya kare barasoroma. Abanyuma bose barahomba. Okay. Rero iri ni hari muri ko muririmira nyene neza neza. Nuko turarandura ibi bintu zenye bigori. Aha turi ku mupaka. Hari abantu bashobora kwikika mukiza. Bashobora kwikika mukiza. Mugabo icyo nje cyo gusara cyongerewe. Naho telefone zozima muturaza basoda ziracakora. Kuko turashobora kubona umuntu ajya buca mu mazi yikora kuri telefone ukabura amarezo. Ugaca usanga uwo muntu ushobora kuba yose kugirira nabi. Mugabo benshi barabashira ku intoki. Benshi barafatwa. Dupfuma tubajya tukabahenda ati hariya n'ikibarabara ry'amamoto basajya kugisirikana. Kugira ngo agomba rero kutubara dukomeye kubasuda bagashoboza. Kandi kenshi musanga ari abansi. Yego hari hano abafatanye dukoresha. Aramfata n'udukoresha. Banyarwanda. Uburundi si Kongo. Uburundi si Kongo. Ahana umusirikare wa Kongo nakwira ngo nzoto ezana pièce de rechange te. Umurundi narababwiye yuko abarundi twese turi ngwanye ndabeshe. Nta murundi umusivira haye. Jewe najire parbare nambaye abandi bagiye hariya bagenda bambaye n'amakaske yo gukinga insasho. Turi ngaha mu murima. Andazi hajya mu Rwanda hajya n'abanyagihugu baza kurima hajya baza babahaye amajiri ko bari mu ntambara. Twe ntambara nimwe turimwo barazi neza yuko hari umurongo ntarengwa. Bamariza nane uko bawakiriza iwabo ukazimira iwabo nyine. Ko nkuru nziza yavutse. Mu rugiwe. Ubu rero biriko biraba au-delà des frontières. Haruguru nuzorokanisha ruzomumu. Simbizi alisha simbizi unapenda unapenda gihugu? Napenda gihugu sana. Nakindi gihugu nzogira atari Burundi. Iki kimwe. Tuko abantu babibonye. Bawe niko ndakora batanguye ari n'ababonye udu video na postinze. ngo natumwe ngo na documentation je na documentation nkorera kamiri gutuma iri gutuma kufanya nini ega nawe nyine si bibi ko yo gutuma oya mvuze mugabo bobo sanse babiha yatandukanye nibi twebwe twaje kwereka abarundi yuko igihugu cyose ari nyabagendwa ko imipaka yose yuguruye kuruja n'uruza ruhari pari hari gajembe yari yakumupaka nawe n'abanyarwanda senkani binjiye barindiriye kugongesha abana problem kino kintangaje ega ofete jewe ndiko ndaraba ibi bintu nayinzi ko abanyarwanda batinjira babakuyaki naje numwe meze neza ubanganye ku mupaka Festar ayene hafi abanyarwanda mwabakiriye ngaha neza abanyarwanda Nuna misi ntibaboneka kweri je ntabo mbona uberuka ryari wewe ukora mu biki bivanye n'ivyo akoramwo jewe je ndafise secretariat ngaho oya mbuze no ubaheruka ryari abanyarwanda haraze nk'amezi nkane nababonye kiretse abashoferi none abashoferi bapakiye bande
shoferi bazanye izikamyo abo barinjira kwe Alez mugabo nta ngorane bafise nta ngorane bafise niyo tunataka safi nta ngorane bafise none aya nani umunyarwanda cyangwa akagongesha ngaho ku mupaka harisho bamugira aya n'amahoro yose amahoro yose uwinjiye ngaha akinjira mu gihugu hari umujyi urwaye oya nta n'umwe rero nico tumurumva neza yuko umunyarwanda ari we wese peu importe icyo akora cyangwa ibyo akora aguma ari umunyarwanda arinjira mu gihugu neza umutekano nange asante sana nico kintu rero murumva yuko abanyarwanda binjira barinjira umva ko binjira neza umva samatohoza cyangwa se ngo ngo turabaza abanyagihugu tuza kubereka liste irahari urumva liste irahari nambe kubaza kubera hari abantu baba bavuga bati none je ko nibereye Kigali mfise iwacu jera abantu rero kumuraba ngo ni kubera twebwe ngaha tuna problem ahubwo peut-être kino nibaza sinzi ko nk'abarundi bagiye mu Rwanda Ico kibazo rero imise na problem turabakira turabakira nabone bafanye replique kabisa batwishure natwere batwereka barundi kandi kene twabikoze ko biri kose nabonye ko abantu badukurikirana n'abanyarwanda ari benshi mutubarize si twe twaje ngaho umupaka wonyene unumwe rudende twaraciye kuruha harugaye kanyaruho kanyaruba umupaka wonyene basako nuyu ngaha kandi abakuru dufise abanyarwanda barinjira alezi nta kibazo na kimwe bafise kabisa twabibonye si n'ibintu turiko tuvuga ngo ni ibintu turemponta twabibonye ko mu rutonde rw'abinjira nkuko injira n'abandi n'abanyarwanda barimwo kandi binjira mu mahoro n'ubu hariho imiduga ibi bikamyo ngaha biri ngaraho hari ibikamyo nabonye bifise amaplaque yo mu Rwanda baje bapakiye imizigo barindiriye ko babaskanira murumva yuko ibintu binyabagendwa abakora ivyumuka bo ni normal ivyunguka heba normal kabisa je nariko ndaganira n'abantu bahariya hari umwe atashimye kuja kuri kamera nico nshaka kuvugako hari abantu bataje kuri kamera kandi utaje kuri kamera turabavugira n'uburenganzira bwabo reka mvuga ibintu yagerageje kuvuga yavuze ati ukuje mbona ngaha urumva sindi nuwo ngaha mugabo nagize agashida ngaha nta numwe twari tuzinanye tumaze ko tutazinanye Nenda mwitura ndamubwira ati je no kuringiza ikaze kiniki timukunyakira bashize no mwirigara ryabo ati turi inshuti turabagenzi kandi wose Burundi n'umunyarwanda sishima kuja hehe kuri kamera yes jewe n'ubunyene mu mwanya uheze hari umunyarwanda yanterefonye yego ambwira ko ari Ngozi uravyo he wanajaga reka ndamutera urazi ko je nikundira ku telefone yego hari umunyarwanda ndamutere ekabu ambwira ko ari Ngozi babana problem kabisa be nimero yiwe ni ya ndagutefona nimero isanzwe yego yap aragutelefona ngo uski mugabo mubwire ko turi mu kiganiro mubwire ko ntaribi indira wumve ko abo indira wumve bem com Ngozi, não há problema. No compromisso ngara tevye kwitaba. Nta kibazo reka tumurindire. Ufite ibi bintu bari abantu baba bibaza ngo ufite. Yani fanyambwiye ati bana Simbizi ndakunda ibiganiro mazi imisoko. Ego boss. Hello. Ni sawa? Sawa. Ubu nyene uramaja he? Ubu nako ndi hano za Ngozi hasi. Yego. Okay. Nanje ufite nagomba kuza hiyo nyene Ngozi. Yo. Utari wambwiye kare tuvugana nyene sinzi gahunda. Okay. Sawa ntaye. Okay. Sawa boss. Mbe wari waje ryari? Wewe waje ryari? Naza ryari? Ni i Burundi waje ryari? Harashia amezi 8 gushika. Amezi 8? Sawa. Zaganira byinshi kabisa WhatsApp nuko nabonye itari gufata ariko ni WhatsApp yanje ni nyene. Nayishizeho ntabwo iri gufata sinzi impamvu. Reka cyanda kwandikira jewe. Ndakomeza nyirageze kwe nubona ngeye leta nkwanga. Hama mu Rwanda ubi Kigali canke bitaza muri Kigali mba nyine ariko ntabwo ari mu nkengera nyine. Za Gitarama. Yego. Sawa.
Unasikia yuko wapi? Nasikia. Anaishi wapi? Ni Mutarama. Amazi. Ndahadi sana. Gitarama. Anaishi Ngozi hapa. Gitarama ni Rwanda wewe. So unasikia kama wako hapa wako pia wana problem. Sawa sasa. Ujirani mwema. Hapa ababa ngaha bagenda hari amkuri ujirani wema no kuza ni ujirani wema kandi ikigaragara nuko bahazi. Bego kandi bameze fresh. Fresh sana. So guys, barashungerewe n'umutekano pe. Ndushaka kuvuga ngo tubimare ariko l'essentiel nibaza ko twabibabwiye ama essentiel twabibabwiye kwa ivyo nyene muri rusangi igihugu n'amahoro igihugu kimeze neza. Je unamusiko introduction agize itandukanye n'ivyo nahora mvuga. Na igituma nanje ndabishimangira kandi sinabishimangira navuga ati kangende kuraba. Mugabo no musika 80% yatwa tumaze kugenda twasanze ibintu bimeze neza. Rero reka dusubire waje tubaza simbizi nagiye mu dutubirana. Kumbe nawe unapenda gihugu. Bye cha. Bye. Bakunda mudira. Ciao.